akaguha rimwe mukaryamana igira rya kabiri je nibaze yuko kuva mu bavuga ati je muntu yaba mwizigirwa kubaka ntabwo ari diri. Hari abantu babona juste umuntu ari ngaho ntarubaka, bamwe kira muntu avuga yiwe iyo umuntu atarubaka bashaka kuvuga ati naka ntarabishaka canke se akunda ikirori niyo mpamvu adashaka kubaka canke se yarabuze. Abantu bakira muntu avuga iki wiwe iyo abona umuntu atarubaka, bakibagira yuko muri we shobora kuba ngeze kubaka ariko mu bintu mbona ko muri projet fise ikiraza n'imboga. Ndabaramukije cyane abakunzi b'ibiganiro vya Roy TV. Roy TV turahari ku bwanyu, turashoboye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumire ariko ni muri Mpitemonde. Twaramenyesheje ko ari ikiganiro kizoza kiraca kuri Roy TV. Ego uyu munsi rero dufise abatumire babiri, murababona n'umuhungu n'umukobwa, ariko kuri mikro ni jewe Kase niyo nshuti. Ego reka rero tumanze tubahe ikaze batubwire bidondore, sinzi ko bubatse baratubwira. Ndaguha ikaze widondore wongere uramutse abakunzi ba Roy TV. Ego murakoze cyane kose kuduha ikaze. Ariko reka wongereza akavorime kane muko siko mvuga. Murakoze cyane rwose kuduha ikaze, twongera tubaramutsa kandi tukongera turamutsa n'abadukurikira hano kumbonesha kure ya Roy TV. Jewe rero nkaba nitwa Jonas Uchumi, abasanzwe kandi journaliste wo kuri Roy TV. Ego ni mugenzanje murabyumse mbe Jonas urubatse. Oya jewe sinubatse umuseribateri. Urarondeza. Okay, ku rundi ruhande rero turi kumwe, sinzi ko ari madame, sinzi ko ari mademoiselle, reka bitubwire. Kaze uramutse abakunzi ba Roy TV. Kaze. Okay, turabaramukije bakunzi ba Roy TV mwese aho muherereye, aho muri. Hama amazina yanje nitwa Irakoze Sandrine, benshi bamenyereye ku izina rya Nana. Ego mwubatse canke namwe murarondeza nka mugenzi wacu hano. Turacari kw'isoko. Okay, nkuko rero muvyumvise baracari abaseribateri n'umusore n'inkumi. Uyu munsi rero comme débat, muratubonye tumaze kuza turi batatu abari débat, kiba ari ikiganiro c'abantu babiri. Rero sujet y'uyu munsi dushaka tuvugane ku kintu kijanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu batarubaka. Mbega byo babifise ingaruka mbi izihe? Ego mbega ni ryari dushobora kuvuga ko mu rukundo rukomeye kubera ko hari imibonano mpuzabitsina? Ibyo byose rero ni nyinshi tuza kuronka muri kino kiganiro. Ariko rero si ibyo gusa, hariho n'akandi gace novuga kaza guca ko gatoyi kajanye n'ikintu kijanye n'ukuntu usanga abantu bavuga ati ujya mu gihe yararengeranye. Mbega ni ryari dushobora kuvuga ko umuntu yatevye kurongora? Ni ryari dushobora kuvuga ko umuntu yatevye kurongorwa? Kaze rero muri kino kiganiro inyishu tugira tuzihabwe n'abantu batumire baraduha uburorero bw'ibyo baciyemo kugira ngo dushobore gutahura cyane. Reka rero dutangure nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Abagabo nyine bamara abagabo nibo bari kuganira gufata ijambo. Reka rero duce duhera kuri mugenzanje Jonas atubwire. Mbega Jonas, wewe ni ryari ushobora kuvuga uti jewe umukobwa dukundana nomenya ko nkunda mu gihe dukoze imibonano mpuzabitsina? Ciwe icyo nabivugako ahubwo je muranyobe, none kuryamana n'ibibi gusa je kubwiwanje kuvuga ati umukobwa mukundanye kubera wemere neza yuko agukunda, kuryamana si bibi, muryamanye nibaza yuko aba kwemera ahubwo. Jonas agize ati jewe menya ko nkunda igihe turyamanye. Mbega Nana nawe ubivuga ku iki? Ibi bintu Jonas avuze aragize ati jewe umukobwa dukundanye nemera neza na neza ko nkunda iyo turiko turahuza ibitsina. Wowe nawe ubivuga ku iki? Je nibaza yuko kubonana ava mariage bitoba ari rwo rufatiro rw'urukundo rwanyu. Ndibaza yuko ivyokomeza urukundo ntabwo iyo bari sexe, oya urukundo ntigohagarira kuri ico kintu. Umuntu murashobora
gukora sexe muri copinage biki ariko ntihagire icyo akumariye, ntihagire icyo mushikako, ntihagire projet mushikako, we wibaza ngo ni go rukundo ariko ahanje murakomeye ngo si go rukundo. Ego naje ngerageje kumwunganira mugenzi wanje Nana Jonas, ku by'ukuri naje ndikunda raba sinshobora kwemeza gushigikira ico kintu uvuze yuko ko haba tuvuga yuko uguhuza ibitsina mutarubaka aricyo kintu gishobora gutuma mukundana. Wowe rero Jonas ugize uti jewe umukobwa dukundanye hajya usanga nyene abantu bakundanye bazi bavugana twinshi, umwandikira message uvuga uti sheri je nukuri nagukumbuye, ugize uti rero umubwiye ko wamukumbuye akacyari mucukuza. Oya, je usa sinavuga yuko ndamubwiye yuko ndamukumbuye isura yuko ari kuryama, ariko urashobora gacisha muri mwe rimwe kuko kandi urashobora gusanga umukobwa muryamanye umugabo ugasanga maryamanye umugabo mukunda ugasanga na mariage murayishyize jembo natari bibi. Ego none Jonas we kuriko urashigikira ico dufate ko ariko n'abandi bahungu bose basi mu bwinshi dufatiye kuri majority ariko byaba bimeze ko muvuga muti twebwe vraiment umukobwa dukundana ishingiro ry'urukundo rwacu no guhoza ibitsina. Oya, ishingiro ry'urukundo si ugukunza ibitsina ufite gusa urashobora kubona ati umukobwa vraiment arankunda ntamvanga ntagira iki, urinze ubona umukobwa rero yitanze avuga ati jewe ndamwemereye ko turyamana, wumva biboneka ko yuko nyine afise ubwizigirwa bwose yagushitseko gusa umuhungu ngani woje umwemukira kandi yakwemereye mukaryamana nawe kumuvuga ati reka kumbe ntwara n'ibihumbi amajana ane basi ndatanga muhira. Gira nawe cyuvuze agize ati jawo prema umukobwa dukundana iyo mbona ko tubikora niho mbona yuko nkunda nyizeye ukivuze kwiye icyo novuga azogamana na benshi atogemana na benshi kandi bizomutera kuruha wenyine. Urumva umuntu murashobora kuryamana umutwe wiwe utari ku rukundo rw'iwawe atashingiro n'imwe afise yo kubana nawe yo kubakana nawe, juste abikora nyine kubera ko abikore tu ariko nta mugamba gufitiye. Kandi ibyo ndibaza abahungu benshi niko bameze bose, novuga ko ari abakobwa, ndibaza ko ari abakobwa nawe ucuyivuga kuko ari wowe uri umuhungu, ariko je mvuga uko kubera ndi umukobwa byinshi turabibona, byinshi turabibamo, ubuzima bwinshi bw'abakobwa usanga tubuzi. Ndibaza yuko umuhungu ni gake atazokubwira ko agukunda, agukurikiye atazokubwira ko agukunda, atazokubwira ko akwifuza mu bane agushikana iwabo mugire mariage, ariko byose ashobora kuba arakubesha ariko gutakariza umwanya gusa kubera sex. Ni ukuvuga Jonas burya ngerageje kwitsa icyavuze Nana nanjye je ndamushigikira ijana burya nta muhungu n'umwe yoza kubwira ati je sishaka ko dukora mariage kuko baramaze kumenya ko abakobwa dufite faiblesse aho arazi ati je nkamubwira yuko shaka kumurongora vraiment azoba ari free ku kintu cyose ndamusaba. Ariko Jonas vraiment je sino gushigikira ko icyo kintu ari ryo fatiro ry'urukundo, none mwebyo bintu bikora bon gituma ushobora kubivuga gutyo. Aba n'abakobwa bavuga ati je dukunda n'urya muhungu tutaryamana gihugu cy'urukundo kurama. None urafise akarorero ushobora kuduha ko umukobwa ashobora kuvuga ati je umuhungu dukundana ntitubikore sinokomera ariko dukundana. Bon just no guha akarorero ariko abagenzi tuba tujyana cyangwa abakobwa bo nyene ushobora gusanga tuko turatera nk'inkuru bakavuga ati umugenzi niwo mufashanya muri byose. None wumva ngo wowe tubwira gute avuga ati je ari umuhungu dukundanye ifoto igicamo akavuga ati turyamane, none wumva uwo mukobwa nabandi nk'abo n'umuhungu wumva wowe tutifata mu gihe Jenny baza yuko sindabihariye kabo urumva nyene n'uwo mukobwa umwingirana ubonye n'uzije nta wundi abantu juste novuga yuko abantu bamaze kubifata nk'agakuku gukundana baryamana babifashe nk'akamenyere. Urumva nta shingiro nini babihaye atari ukuvuga gusa n'abandi barabikora, ni bwo runganwe turimwo niyo myaka turimwo, urumva uko gusa ariko nta rukundo ruba rurimo.
Yego kandi rero Urukundo twibuke ntirufatira twibuke ko abahungu baraciye ubwenge cyane ntibubahwe. urakoze cyane Yego oya ntimwubahwa manzi ureke ndagusigurire sinavuze mu nzira yo kubashimira ngo cyangwa mu nzira yo ahubwo nakoresheje Mbabarira. ntimwubaha ahubwo ngenda mbwira ituma mutubaha urabyumva abahungu murafise ubwenge sibyo ni ukuvuga muri ubwo buryo nyene sinzi novuga ngira mu duhendamwe bahenda wewe twavuga twamutse neza nawe urabikora sarisha muravuga yuko nyene ari byo bintu bituma byongeza urukundo na nuramaze kubyumva byose urumva akubarira ati vraiment umukobwa mukundana mutaryamana urukundo nyene ruguma rwakonje ndabona umuntu amaze kubikubwira ibyo bintu benshi cyane. None Jonas uremeza neza yuko abantu bakundana badagira imibonano mpuzabitsina badashobora kuba urukundo rwabo rwakomera kugeza aho uba ku rugo? jewe icyo nobivuga ko kaka sinokubesha ko icyo nobivuga ko hari abo urukundo bishika bakubaka urugo muri urwo rukundo bakubaka urugo bakabishika n'abandi bifera mu nzira kubera hari igihe batubwizwirwa hafi hagati yabo. Okay, nakubajije mu ntumbero yuko muvuga ko ari byo bintu bituma urukundo rukomera. Ofete muvuga ko mu gihe umuhungu n'umukobwa bakundanye badakora imibonano mpuzabitsina ko atantu bashobora kugira ngo bubake basi ko wumva ari naryo shingiro ry'urukundo ari byo bituma urukundo rukura. Rero nanjye ndakubajije urisubira yuko abantu bose bishika bakubakana ko bose ariko baba barabikora bagikundana? Ahubwo icyo nabivuga ko nuko kuba ubona umuntu akwihereye akaguha rimwe mukaryamana igira rya kabiri je nibaze yuko vraiment wovuga ati ujya muntu yabaye mwitsikirwa iri fose basingezaho ariko turabe rero ikintu ciza gishobora kuba ko mwe muvuga ko ari byo bintu murabira ko aba gukunda ko ashobora kwihebera mukanaryamana buri munsi ariko tusanga ingeso ziwe canke se mu byo wowe washinze yuko uyu muntu niwe twobana umeze ukunuku ugasanga ivyo byose ntabyo afise ariko kimwe afise nuko muryamana. Ese wakwihebera ukamushira mu rugo kubera ko muryamana ariko biriya byose atabyo afise? Nasabye wishura murakenewe cyane bo kwico nyene cyo no kwishura vraiment novuga yuko kubona yemeye ko muryamana ntiwoca utamuvanga n'abandi wofata na gahunda ukavuga ati ok reka nitegure basi aze turyamane igihe gidahera aho umugore nyene ati bihe ngoye kenshi hanyuma akacavuga ati ujya muntu ntakiriyo muri icyo gihe rero uca usanga gutse n'umugabo amaze kubura umugabo w'umuhungu nta mukobwa amenya ko mwatumye muryama n'abakobwa benshi ntavyamenye uca usanga bariko baramutesha umwanya gusa icyo nabivuga ko ego ni vyiza ko umuntu arinze ivyo bintu vyo kuryamana je mbona yuko rimwe ni vyiza ariko uyundi mwanya si vyiza rero ubona kwiyebeye maryamye rimwe kabiri gatatu kane hitamwe basuvuga ati ngo umugore wanje bihere ako umubwitsa mu barabara je tunobivuga ko ego Jonas kuri ndagushimiye cyane ukuntu utahuye yuko ariko ndashaka uvuze uti uruhande rumwe ati si byiza urundi ati ntacyo bitwaye ariko nagira ndakubwire ko ikintu cyo kuba byoshika umuntu mukundana mugahuza ibitsina mutarabana ahubwo ntigituma bifasha ko muzobana ahubwo kiragabanya probability ko mushobora kubana kuko je ndasaba abahungu b'abagenzi vraiment akubarira ati jewe mfise umuhungu ni ivyo yambwiye wenyene yambwiye ati jewe nkundanye n'abakobwa batatu sivyo muri abo bakobwa batatu umwe naramusavye aranyemera hanyuma ndondera uwundi ndondera n'uwundi ni ukuvuga urya yanyimye abo babiri kuba ku ruhande baramba sibyo ati urya yanyimye rero jewe nimwe nzoshira mu rugo aho hantu urahumva bivuze iki rero muraciye ubwenge burya ugenda munsi misozi arabizi neza yuko uwo avuga ati jewe uwo yanyimye sibyo uwo yanyimye niwe mfitiye icizere ko naho tuzoba twashitse mu rugo azoshobora gutunganya ibintu byo mu rugo neza azoshobora naho nzoba nagiye nko muri mission kure azoshobora kwihangana kumbura sibyo bivuze iki rero jewe uwo muhungu vraiment yarampaye ikigwa
ca ndabona ko kuryamana kw'abantu bakundana sico kintu shingiro shimikiro cotuma babana. Nana wewe ukivuze ko iki? Je ikintu nobivuga ko urabona abahungu n'abantu Imana ikibarema yabaremanye ubwenge bwinshi kurusha abakobwa. N'abantu bamana ubwenge burusha ubw'abakobwa muri la majorité imibereho tuba tubayeho. Rero umuhungu nkuko bivuze mwaho karorero, umuhungu ashobora kuba afise n'abakobwa bashika batanu. Kandi bose akabamo abo avuga ati utamaye tutaryamanye ibiki n'ibiki nkunda. Rero uri umukobwa utabibaye mu maso urukundo sexe ntiyubaka ntibazokubesha sexe ntiyubaka na rimwe ushobora kumwihebera mukabikora iminsi yose kuko we ugaragaze kumbure yuko umukunda nawe nyine ashobora kwicara ahantu hamwe akavuga ati none se uyu ejo nshobora kuba nahari nshobora kuba ndi mu rugendo nshobora kuba nahari cyangwa ugasanga nawe nyine arakwikeka ko biga umukorera ushobora kubikorera abandi bibanye na faiblesse ariko arakubonamo. Rero je ico novuga ntibubaka sexe oya urukundo ntituhagarare cyane kuri sexe uko duhagarare kuri sexe twaba dusanga twarongoye nabi canke tukarongorwa habi. Ego Nana reka ndagushimire cyane nawe kucumbira utanze. Jonasi reka nawe agira ico avuze ribaza ibyo tuvuze si bike kuri kino kintu avuge nimba ibi twoba tuvuzeho hari ikigo yoba hakuye yongere ahanure n'abagenzi we bariko baramwumviriza abantu. Ego ubwa mbere novuga yuko noba nshatse kunganira mugenzi wanje kuri icyo cyumviro ahejeje gutanga novuga yuko ari impanuro muri make uraguye uragarutse niko ndagwenda garutse ego pratique ibaho ariko nayo nyine ikagira ingaruka urakora akazi mugabo kakazana ingaruka ofete hari novuga ati hariya amumenyeranye kuryamana umukobwa n'umuhungu bamenyeye kuryamana uca usanga mwabimenyeye ugaca usanga dine pa utahari umukobwa nawe ashobora kuja hanze abonanye n'undi muhungu ati umuhungu umushusho wanje ko yagiye ruguru zahe muramvya cyangwa nsoro y'ikina ya mucenda n'andi reka rero nanje ko nibereye ngaha sishaka kumara imisi 5 tutaryamanye kuko wamumenyereje yangizo nyene ahantu baca ngira ko mvuga hariho umugabo raha w'umusirikare yagiye mu bihugu byo hanze hajya bagenda gucungera umutekano mu bindi bihugu amaze akigenda yabwiye umugore wiwe ndagiye tumarayo imyaka turamarayo umwaka wose murazi yuko tudakunda kuzi no biratugora kubera nawe bizoshika rero bikakugora reka ndakugurira amapridase ni washaka wumva byakugoye uzokoresha amapridase uzokwikingira uzokwara umugera ari umugabo abwira umugore wiwe wa mugore avuga ati umugabo wanje urakoze cyane kuko uwo mugabo deja yari yamaze kubona yuko umugore wiwe atahari ashobora kuba yamiye kuzaraja hanze kubera iki bari barabimenyeye ariko kubera bamaze kubaka mugabo uwo mugore yazaraja hanze kuko no muntu uze akiri n'inkumi yari yamenyeye nuko agasohoka amaze kuja mu rugo byari birabandanya wamusotesha musigira amapridance ate wenda guhaye pridance zitandatu cyane shaka ndaguhe 10 yamaye zitandatu kuko zimaze zitandatu zonyene wamusotesha avuga ati nanje reka ntware zitandatu wewe rero uzokwikingira kugira ntuzopande umugera kandi ntuzotware n'imbaye ntaguteye birumvikana ati yego sawa wamusoda aragenda muri Somalia sinzi ko muri Central Afrique icyo gihugu sitacibuka kweme niho amaze gushikayo yaragwanye intambara ikagwanira kugira ronke ubufu bw'abana ino mu Burundi wibaza byagenze gute hageze gutacha kiringo bidase zose yarazifise ibintu yarazifise misakoshi atashe wa mugore araza kumutegera ku kibuga cy'indege hanyuma amaze gutaha ashitse muhira bashitse muhira ati mugore wanje sawa ati aha numva rero atageze nyene tuba mwanya mwiza cyangwa iki umugore ataga kumuzimana cyose nyavuga ati mugabo wanje urazi imyaka myinshi yari hitaye acamuga ati rero abana banje barakomeye abana bose baramutsa sawa umugore aramufungurira maze kumufungurira acamubwira ati wa mugabo acamubwira ati madame oui sana za pridance nagusigarana
wamuta avuga ati Prudence wampaye zingahe zitandatu ahubwo wampaye zike zija wampaye zike ati zapanyenye acamubwira ati kwa muntu urazi gukora akazi kurema kimwe nagakoze nubwo mbapfe hanyuma nawe acamubwira ati mpa nawe nzi wawe wamuze wa mugabo aca arazisokora zose muri yasakoshi cagihe nari ngaha ndiko ndabazike Prudence atuzokwicyungera nange ndagaya Prudence nzokwandura shewe sinigeze nkoresha nimwe nta n'umugore n'umwe twigeze turyamana mugabo wewe waciye utakuryamana n'abagabo ubwo wari uhejeje gusambuka byagenze gute ukuntu byagenze nuko umugore nyezina yamaramara imbere y'umugabo acavuga ati bwa bundi wararongowe waragutse wewe ni ikibazo cyonyine gihari kubw'ibyo rero never mind none yamuhebeye iki kandi aribwo buzima umva deja ko aribwo yamumenyereje gushika naho anamusezera ati aka kantu uzokitwaze vedi ko yaramuzi ko ari faible mu nyuma akaca muheba gute urakoze cyane cyico no bivuga ko rero nuko ubwa mbere barabana ubagiye mu rugo kandi ikindi nacyo Jacob mbega kise ko izo Prudence umugabo atazikoresheje akaziheza akagura izindi nivyo biba ubwa mbere Prudence yakuriye ngaha mu Burundi ziratandukana Prudence zo mu bihugu byo hanze ariko uyo mugore nawe yakumukira akazigura akazisanga yari yazisitse kudusinye avuga ati aha Prudence zimeze uko tukuye ko tuno narega gusa biragoye harya nuko baramutumira nyine amapica cyangwa ibiki ugasanga n'uwamurongoye amurungiye ifoto none urumva ko umenyereje umukobwa nk'ibyo hari igihe wewe uza kubwira ingaruka mbi mwamaze kubaka nicyo bituma navuga ati ndagwenda garutse hari igihe uza kuyora wahishije gusesa amagara aramigwa ntamegwa urakoze Jonas reka tugushimire cyane abahungu bagenzi ba Jonas barabyumvise urayimumenyereza mugambo uzoshika mu rugo nawe azokagukorera reka rero tugende ku rundi ruhande nawe agira icyanuye abakobwa bagenzi we kuri uko kuntu nyene kuri iyo comportement twerekana twaguma nyene tubaha ndazi hari ibintu mengo twabigizaga kusambana kuryamana twabigizaga umva ni ibintu twamaze kumenyera mu mutwe twamaze gushira virisi yuko ntabikoze niyo nkunda ntabikoze niyo ntwara umva umengo icubahiro cyawe kiri muri sexe ariko ndibaza yuko abakobwa twokikebuka bon sexe ilevre abantu barabikora hariyo abusanga bishitse ntibabigize akamenyero ariko dukwiye kwikebuka tugafata yuko urukundo rutubakira kuri sex umuntu iyo yagukunze akumva umego yagukunze kabisa afise projet nawe ntibiraba sex ariko gutwara kandi n'uwundi ashobora gukinisha muri ko mura sex akagukinisha n'imyaka 2 gahera muri ko muzungurukira hajya nyene byitwa ko byose ubimukorera rero umuntu yagukunze ntaraba sex afite umugambi kuri wewe aragutwara twikebuke n'ingwara zabaye nyinshi kandi ibyo tudashoboye kwirinda tukiri wacu mu ngo zacu biratuzanira ingorane ego nana reka nawe tugushimire cyane ku mpanuro uhaye bagenzi bacu abo b'abakobwa nizera ko mubyumvise agize ati we umuhe ubwo umenye ko ataco kizotuma gutwara zoguheba kandi waramuhaye yarakononye kwikebuke rero ego murakoze rero reka tugenda n'igice kigira kabiri kivuga kiti mbega ni ryari umuntu ashobora kumenya ko yatevye kurongorwa ni ryari umuhungu dushobora kuvuga tuti urya muhungu vraiment yarasuguye ndanzi reka dutangure na Jonas rero atubwire mbega Jonas wavuze ko tubaze Jewe sinubatse ariko sinasuguye okay reka rero tubwire none kumenga nyene ofete ariko mumbabarire cyane mvuge kino kintu kubaza umuntu kubera kutarubaka ico kintu vraiment uba winjiye muri vie privée yi sivyo ariko n'umunsi kome sujet y'ikiganiro kandi dukeneye ko tuhakura icigwa reka tubihagarareko mu bisanzwe si byiza kubaza umuntu ngo ni kubera kutararongorwa ni vie privée yiwe ariko mu nyishu muza gutanga ndazi haraza kuba mwicigwa
kandi gikomeye cyane. Reka rero Jonas atubwire. Jonas je niko ndakuraba wewe wararengeranye kuko nta muganga nahawe batararongwa. Reka rero tubwire impamvu utararongwa. Urakoze cyane rwose novuga yuko sindarengerana kurongora nk'ibitumwanya kurongora ufite kurongora sidirire gajya abantu nuko mwe muri abakobwa vuga ati guje naho nabaniga muri kaminuza bigira menshi no problem byose ngo nimbo niso sino bo ibyo kurongora ufite utabiteguye neza si byiza kurongora igituma umuntu ashobora guteba ushobora gusanga biva kuki biva kubura umwigeme bashobora kuba bahuza neza canke biva ku kijanye n'uburyo ivyo birashobora gutuma umuhungu atera kuko hari abandi bakoterera gato John navuze ko twinjiye muri vie prive yawe kandi ntiwambujije urabizi ndashaka rero uvuge apana kuvuga ngo abantu ngo bishika ndashaka kuvuga ati je nka jewe ngeze iki gihe ntararongora kubera ko nahuye nibi nabonye ukuntu bituma shika aya masaha ntararongora ariko ubabarira cyane ariko ndazi turakura mu kigo reka rero tubwire bon jewe ndinze mvuga ati ikijanye no kurongora amapara ndashaka kuvuga ku ruhande rwanje ikijanye no kuba ntararongora nuko bwa mbere ndendiye baze nitegure icyo ni cyambere kandi naco abantu benshi usanga bahunda kuko je mu buzima bwanje ndanka yuko nobaho nabi icyo ni ikintu nashyize imbere après mes études maze guheza amashuri ya kaminuza navuga ati icyambere nicyatumye ntibakurongora ari kubanza nirige kaminuza ndayiheza maze kuyiheza ntegure projet yo kuzokubaka naho ndabe umuntu twitegurana iyo projet mugambo ubuzima bwa kwipanze neza ubuzima si kibazo gusa kimwe ingorane nayo kiba nuko haca habura iki umwigeme ushobora kuvuga ati jewe umwigeme shimye n'uwo ndashobora gukundana n'umukobwa mbo umukobwa wasanga afise inyifato mibi imyitwarire mibi nkanamushima mvuga ati usanga ni mwiza mu maso mbwa ku mutima ni ikindi kintu okay ariko ntugire ikibazo nanari ngaha nawe nyene yatubwiye ko ari umuseribateri ntararongorwa mushaka bivugana nawe ego inge ndakubwire Jonas wewe ugize uti birashika ugasanga nukubura neza uwo tuvyumva kumwe nanje nkubwiye nti nana yavuze ko nawe nyene atarubaka aho rero murabivugana muhujeje nk'imumbanza hanyuma rero ikindi ngira nkubwire ku kintu kijanye n'ikintu uvuze ati ndacyari ko ndarondera mbega uzoronka ryari hoho uvuga uti jewe ntegekanya kurongora mfite amahera angana gute nigari uzomenya ko waronse ko nuko usanga ufise ndize mvuga yuko ntegekanya kurongora kuzogenza bafite amafaranga menshi noba nihenze kuronka umuntu gusa tuvyumva kumwe sasifi mbona ati uyu muntu ntazombera indyarya uyu muntu azofata neza uyu n'umuntu tuzotegura umugambi akawukurikirana n'umugore azoshobora kugera urugo c'est-à-dire niyaba habonetse amafaranga dukora umugambi azowukurikirana ntazoze aragira iki aragusesagura gusa umuntu ashobora kuzoba afise kumenya kazoza gushika aho n'umwana azovuka azovuga ati naragize iki abavyeyi banje barateguye ico kintu rero ni ikintu kiri very most important things ni ikintu gikomeye cyane rwose utegerezwa kugira iki utegerezwa kumenya hari igihe ushobora gusanga ugiye kurondera umukobwa w'abandi ugasanga umutaye mw'ibarabara kuko hari abantu bagenda kurondera umukobwa akavuga ati je turatumva kumwe ugasanga ni bamwe binywera irengero binywera icupa agacabona yuko udufaranga bose uyu munsi dushobora kuzomubeshaho mu rugo oro naho aho kera ntabone n'irindi soko aho abiva gusa usanga atwaye avuze ati tugende akaba muri mu nzu ya 50 ubwo kubera aronka amafaranga y'amafaranga adasubira kugarukana gacaca mu ishambere icyo rero ibintu umuntu hakunda ariko ariko umuntu yo kuma museribateri no kameme yifi ubonye yuko hariho uburyo buhari nta ngorane kandi urashaka kuronka n'umuntu ashobora kuvuga ati okay uburyo ni buke mugabo turashaka kubamo neza mube muri bike bwahinje tukazuzana mu bantu bigisha kwa kubyumva kumukabona umuntu muhujije byose bigashoboka ariko ikindi naco uhanuze n'Imana ego urakoze cyane icyo kintu nari nakirindiriye cyane ko ukivuga mugabo nico hereje ariko ntaco reka rero tuje kwa nani Japo nagize ati jewe kurongora sidiri abahungu mwabyumvise manza mwitegure ntizoza kwicisha inzara abana b'abandi reka rero tugende kwa nana nawe atubwire
nana watubwiye ko utarubaka kandi ivyo maje ndiko ndakuraba nturi mu minere Kameme uduhaye invitation ntitwogenda kuvuga ngo mugiye ukiri muto ni igiki none coba gitumye hagera iki gihe uvuga uti jewe sindubaka nivyo wabonye watinye canke nawe ugira uti ubaye nka Japan ati nanje nkeneye kuzogenda afise inzu yiwanje canke mfise amahera kuri konti angana na miliyoni sinzi reka tubwire ariko ndakubwiye yuko omwe kufise n'uburyo nabuke uvuga ati bizotuma tubaho ariko ntuje mu nzu y'ibihumbi cyane tugaruka kuba muri chambre sawa ico rero kijanye n'ikimvuze ariko ntaco reka tubwire nana vyavuye kukinana ubibona gute ni igiki kibitera ngo bari ubwo bufise bw'ivyo banasinze reka tubwire nkuko wabivuze ati kuba umuntu kubera utarubaka ni vipi umva uba wamubajije ikintu kiri profile yiwe ikintu novuga nkuko inshuti yacu yabivuze kubaka ntabwo ari diri hari abantu babona juste umuntu ari ngaho ntarubaka bamwe kira muntu avuga yiwe iyo umuntu atarubaka bashaka kuvuga ati naka ntarabishaka canke se akunda ikirori niyo mpamvu adashaka kubaka canke se yarabuze abantu bakira muntu avuga iki wiwe iyo abona umuntu atarubaka bakibagira yuko muri we shobora kuba ngeze kubaka ariko mu bintu mbona ko muri projet fise ikiraza n'ingoga hari ikindi noba nifuza imbere noronka imbere y'ico kintu urukurumva hama je novuga yuko sindubaka ndumujene bo harageze ibihe ntumva ko ndabishaka ariko ivyo bihe byageze atari muri bino bihe novuga yuko byaragakuka ariko ubu niho mbona ko ndashobora kuvuga ati gahunda rero irashobora kuza mu nzira ikaba hanyuma kigahera burya umuntu yubaka ku mwanya sishobora kubaka kubera ko umwana wanaka yagiye sishobora kubaka kubera ko numva umubiri washushe oya wubaka ubona ko hageze umutwe wawe ivyumviro vyawe urumva ko harageze kabisa ko iki kintu rero ndashobora kuba responsibility w'iki kintu mu gihe kizoba ndakiri yego nana reka tugushimire cyane reka cyangwa nshimire aba batumire b'uyu munsi ku majambo navuga mazima batubwiye kuri iki kintu kubaka CD wewe umbonye jewe ntagenda kubaka mba mfise impamvu muri jewe y'ikintu ushobora kuba ntegereje kuvuga ati iki kintu ndakirose nzoba ndi kwesha ndi kwete abantu benshi rero iyo ngeso barayifise ugasanga we ujya mukobwa yasaziba abakobwa rero nitwe turembye abahungu bo nta na kimwe njyapane wiva amahoro we nta na kimwe naho ku myaka 50 nzotwaraga akajeni cawe mugarira abakobwa baradukritika cyane bakatuvuga twasazi iwacu ibiki ariko ikintu coco nagira ndabamenyeshe nkuko bagenzanje babivuze kubaka ntabwo ari diri kubaka ahubwo umuntu muzima n'ujya bigenda nkuko nano bivuze umuntu abigenda mu yumva vrema ko abigiye mwabikeneye kuko urabona nicyo gituma ingo z'iki gihe zitanaramu zibona agakobwa k'imyaka 19 kararongoka narongoye kubera ko mu mutima yavyiyumvamo yaravyiteye arongoye kubera ko abonye ati jo hari umuntu angirire mariage agacasera ni wa undi ashikaye ukabona après 2 ans divorce après 2 mois divorce bivuze iki rero n'ibintu bisaba kwitegurira n'ibintu ujamwe wumva yuko nawe ubinezererewe kandi uzokwakira ikintu sibyanana icyo ashatse kuvuga nico bashatse kuvuga yego na cyane kandi rero twibuke burya ku bantu bavuga abakobwa rero baraturemera ufise nka twanta ngo twazovyare bangahe avyare bangahe uramutwara afise 15 akazovyara umwana wa mbere afise 30 ndabeje ivyo biba bivuze iki rero ukuvyara n'umugisha w'Imana murekane rero kuza novuga vraiment cyo kintu ni vie privée umuntu akubajije ngo kubera utarubaka ahubwo d'autre façon abana kuderangije mu mutwe urumva nawe umenga araguteye sese ari umuntu yigeze kumbaza ico kibazo juste aha mu Burundi bafite ukuntu baharura imyaka wahejeje ko amashuri n'imyaka umaze muhira vuba wahejeje amashuri nturubaka urumva ntiyabitanga mbego yaguhaye isabune ukiga urumva arambaza ndamubwiye nawe vraiment nta n'umwana uravyara urashobora kwibaza ngo nta n'umwana uravyara ndavuga none se undi bara mumbaza ati nari ndamuvyara ariko
mumpera akabutura ndavuga ati none se hararengeranye kubera ko ubona abajene nka 5-6 twakuranye bashobora kuba babyaye imbere yanjye ushobora kumengo Jesse ndabyara umengo hararengeranye uriko urumva namubwiye bugiye gutangura siko gushika urashobora kuzinduka ariko je naje inyuma yawe nkashika nivyo mpejeje kuvugana na ofet bahagarara rero kuri ico kintu cyo kuvyara bavuga ngo utwaye igicamvyaro uramutwara afise 20 akazovyara akaneva uwo mutwara afise 32 agashashe kavyara bakavyarira rimwe mu buzima rero nta gucererwa hanyuma rero reka nshimire bano batumire banje uyu munsi murakoze cyane nizera ko abakunzi ba Roy TV muri kino kiganiro bahakuye inyigisho zitandukanye na cyane cyane ku bajene mwavyumvise nk'abakobwa mwe ntavyasubiye n'abahungu bavyumvise Japone yababwiye murishinga mubibamenyereza mubashikanye mu ngo ntimuzombaza hanyuma rero kuri iki gaco ndizera ko muhakuye iki coco nibaza n'abakuze barabigira kenshi ubibazwa n'abantu b'abapapa mbere uri kurana aba mama ukamenga nyene azoguterera isahani ugiye ariko sinzi hari n'igihe bibazwa n'abantu b'abajene babita barasukana hari igihe bibazwa n'abantu b'abajene ariko uharuye nabo nyene ubuzima baba barimwo muri zirya ngo ukabona umengo wowe urabasumbye icuri jana kandi ukiri wanyu ukibaza none se uyu kugira ambwire ko kubera iki ntararongorwa kubera iki ntaravyara n'ubuzima arimwo ko ndamusumbye ubuzima kandi jewe ndi jenyene umva ari ibintu abarundi dukwiye guhindura cyane sinzi hariho umwana yigeze kumbarira ati jewe ubuzima ndimwo nubatse ndicuza umwana twiganye 4e primaire birashika nyene baramutera inda acararongora uwo munsi twari duhuye vraiment asa nabi niko nobivuga kuko niko namubonye aragerageza kunyinyegereza ntiyashaka ko ndamubona ariko nyene acasanga ntibikunze twamaze guhurira na tumeze uku ndamuramutsa nyene acarambwira ngo yo ndicuza ngo muze wige mwana bivuze iki rero nta gucererwa umuntu wese afise igihe ciwe yego barya bagiye aho naho usanga bariyo bicuza ubwo naho niwe yavuze ati ibintu vyingo ni babita umunara babita umunara okay bamwe barinjira abandi bagasohoka abarinda hano usanga bifuza gusohoka abari inyuma nabo bakifuza kwinjira nico gituma rero ico kintu umuntu niyo gihagararako akavorime ko bagatoye ego Japone ego ikintu ushaka gushikiriza ufite iyo umuhungu n'umukobwa babanye ugasanga bingura uko basambutse umukobwa aragenda umuhungu areka kumanzana none wikaga njingana kwibaza none bishitse ugasanga umuhungu basi mwoba mukundanye canke yagutwaye ukabona umugore wiwe ugacubona aguma azayiza abakobwa mu nzu yawe wewe uvyifatamo gute nk'umuntu mbona tubana none ntubabwira abo bahungu bagenza wumva ivyo biryoshe wewe ega ni kugira duhindura ingendo y'abo bantu usanga batarabona umuco ivyo bintu birababaza mu mutima surtout vraiment nk'umuntu mubana agaca abikora ubona ariko hari uwinyegeza ntubimenye ugeze na mu nzu nyene nkubona biranagwaza umutima uramukundura ariko uramukundura naho yinyegeza nanje mvuze kuri icumba jiji akazana mu nzu nyene ubona arashobora kuhurira ahantu kuko twe muri ubu buzi bwacu dukora kenshi ari igihe usanga nk'amageti tutabera nko mu mahoteli amateriye nk'akarorero ugaca ubona nk'umuntu nk'umugore we naka cyangwa ugatumubona wibaza yuko nka wewe ari nka wuri abageti ugaca ubona ati nk'umugabo wawe avuye mu kindi cyumba n'undi mukobwa wewe wibaza yuko byavugwa neza none gasha Japone reka wanyishuriye ntivyongwa neza nyene birababaje je nobabara hanyuma nkamubwira ko vyambabaje hanyuma nyene nkabandanya mbabara none nogira ntimva vyamaze ko gusa nyene birakwiye ko kweri ugwaruka bitahura ikigiye icokogwa kugira izi ngorane zose ziba bitegure bazokubaka urugo rumeze neza yego na cyane ko hajya iyi ntango ibaye nziza burya ni imperi nziza burya iyo umaze kubona umuntu mukundana ukamumisa umubona kuvanga ejo umubonana n'ujya mukobwa hirya mu rugo hoho mushitse mu rugo bizoba ibindi kuko kenshi hajya mu rukundo harabamwe akantu ko kwiyorobeka
kugira nyine ntumumenye wese mu rugo rero biragera igihe bimunanira ugasanga nyine yirekuye yabikoze nyine no mu maso yawe ibyo bintu ni bibi kabisa nicyo gituma umuntu yotegura umuntu bakunda yakiri umukobwa bakunda yakiri kare cyangwa uri umukobwa ugategura umuhungu mukundanye hakiri kare ukamubwira ati icyo dukwiye gukora ni iki icyo dukwiye guhindura ni iki hanyuma tugere urugo rwiza usanga rero bimwe byo gusohoka bagiye ku mugabo ngo reka njye kureba wa muhungu hariya wa mu ex twahorana kera ibyo byose usanga wanabiyeze kandi rero ntaguciye mu Japan nana twibuke ko no muri abo bagore nyine kuva bari mu ngo abagabo nibo ntazi vyambwa abagore hari habo abo mbona sivyo abo bagore kugira ngo abo bahungu bagenda guca inyuma abagore baca inyuma abagabo babo kugira ngo babikorana n'abandi bagabo ni babantu bigera kuba bakundanye bakiri ibyo by'ubu ex ukagumana ubuyaga na ex kubera ko mwaramenyera nyumva mwaramenyeranye n'umugabo watashe umubwira ati yizi gusa rero yuko naho mubibamenyereza abo bakobwa biragaruka bikababera intambwe mukundana wumva mu kanya gato mushwanye ngo reka nshobora muri ba ex banje nta kibazo wumva nk'abo bantu ibyo nabiboneye ku bandi bagenzi banjye ngo nsheshe uyu ba ex nta kundi ufashe nabi urumva umuntu yumva ko yaguze icyo mbona kuri icyo aho tuca turonka icigwa bivanye na sije ya mbere n'iya kabiri urumva deja umukobwa yaramenyereye kugendagenda cyane urumva yaramenyereye abantu benshi urumva rero deja umuntu amaze kumenyera abantu benshi kugira aje mu rugo amenyere umuntu ni ikintu kigoye cyane kuko uwayamanye irya ngeso ntayiheba ni ikintu kigoye cyane rero doplisi twigishwa gutuza tukiri iwacu biradufasha muri avenire y'ingo zacu na cyane yego frère reka rero ndabashimire cyane Japan ndagushimiye cyane kuvyumvira uterereye ndizera ko abahungu bagenzi bawe bakumvise bakoye mu kigo ego ndabashimiye gaga ku namwe ku mpanuro zose muhejeje gutanga je nizere yuko hagiye kuba ihinduka mu rwaruka kuko bamaze kumva ibintu byose twagiye turavuga umuntu azokurikiza zino mpanuro azomenya gutegura urugo rwiwe neza azomenya kumenya uwo ahitamo mu biganiro ari mutemone yego hanyuma reka nje ku rundi ruhande nawe ndagushimiye cyane ku ntererano utanze novuga ngira akamaro abakobwa bagenzi bacu bavyumvise ndazi aho bari barakuye mu cigwa reka ndagushimire ku kigoro wagize no kwitaba ubutumire ego nanje nabashimiye sawa hanyuma rero inyuma uriko aratuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza ni cameraman Alpha hanyuma rero mwibuke like share comment subscribe turahari ku bwanyu Roy TV turashoboye ciao ciao